Yes, nyuma kumva bibihanishwa n'indirimbo twategura indirimbo ya BK aturirimbe ati ari hano ni saha 8 zirenga ko iminota 37 mwisambirizi yacu Buja FM kiganiro Hit Connection. Uracari kumwe na Ami Pro, uracari kumwe na Asan Age. Yes, amakuru yacu twategura hariya muri Dunda na Buja FM. Hasigaye imisi mike gusa duarura kunoki Ami Pro nako arumviriza Hit Connection. Amakuru maze kuronga nuko affiche y'igiteramo kiza gusohoka no munsi. Twitegende muri ico giteramo n'abartiste bagera ngo kuri 50 na akantu uvuze ngo twitegende muri kino giteramo. Biraza kumfata umwanya w'iminota 5 kugira ngo nshobore kugira ico mvuze kuri Dunda na Buja FM. Icambere tucemeranye iki nico giteramo cambere kibano mu gihugu c'u Burundi kigahuza abaririmbyi benshi kandi kigatangura kare. Twemeranye neza yuko Dunda na Buja FM ibiri ku gwego rusumba ibindi biteramo byose bimaze kuba hano. Biragoye hano mu gihugu c'u Burundi kubona umuririmbyi akundwa, biragoye hano mu gihugu c'u Burundi kubona umuririmbyi afisizina kuri stage saa 4 za gatondo, saa 6 canke sahindwe. Ariko biroroshe kubona uyo muririmbyi muri Dunda na Buja FM ayo masaha. Ni radio ya mbere yumvirizwa cyane hano mu gihugu. Ndavuga Buja FM. Ni radio ya mbere iha agaciro umuntu wese akora ibikorwa mvabwenge. Ni radio ya mbere atamuririmbyi numwe w'umurundi atifuza kuzamwo canke atarazamwo. Ivyo vyonyene birakwereka yuko Dunda na Buja FM yuno mwaka izoba ari evenement nini, ni evenement iteguwe neza, ariko kandi ni evenement igiye gutwereka aba artiste bakomeye kurundi gwego uno mwaka. Hari abataronse opportunity yo guperforminga muri Dunda na Buja FM edition ya mbere. Uno munsi babaye abaririmbyi bakomeye. Reka ndaguha akarorero. We love music. Muri Dunda na Buja FM ya mbere ntibari bwanatangura umuziki. Fernando yakora nk'umu DJ. Ariko no mwaka n'aba artiste bakomeye. Dunda na Buja FM ya mbere drama yarimo. Ntabwo yarimo. Ariko no munsi no mu artiste akomeye. Izina B-Face yarafise ubwa mbere ritandukanye n'izina B-Face on the floor uno munsi afise. Hari aba artiste nka ba Satbi barose amazina akomeye, ariko no munsi bamaze kugira n'indi experience itandukanye nk'iyo barose ya myaka. Rero Dunda na Buja FM yuno mwaka nibaza yuko nta muntu numwe akwiye gusiba. Akabijya nuko kwinjira ni n'amahera make 5,000. Unatangiye guteranya no munsi ijana 100 francs hogera lo 21 na 5,000 wa irengeje ijana hogera lo 21 usa nayo kunwa nayo gufungura. Nakajyo keza kuma entreprise ya hano gushobora gushigikira cyane kino giteramo. Icambere Dunda na Buja FM tuyivuga misi yose lundi gushika vendredi. Kandi mu biganiro byose nukuvuga yuko twe turaza kuva hano Keke, Juste Gael na Afira baraza kuza hano. Nyuma yabo La Vista na MD baraza kuza. Nyuma yaho ba Bless Paula baraza kuza. Kandi hose bategeza kuvuga Dunda na Buja FM. None wewe uri entreprise, iyo promotion canke iyo publicité ya entreprise yawe ivugwa mu biganiro vyose na yukeneye. Urayikeneye. Nimba uyikeneye habuziki kugira ngo ushire mu kuboko kwawe muri kino giteramo kugira ngo nawe iyo publicité ushobore kuyironka. Visibility. Uno munsi twamaze kumenya yuko Brarudi kuri affiche turabibona yamaze gushiramo kuboko. Biciye mu kinyobwa cabo Primus aka Black. N'umuntu atarazi Primus aka Black ategerezwa kwimenya. Natwe tuzoyivuga tuyivuge kuko
bamaze kwemera gushiramwe ukuboko ikibazo umuntu wese ariko aribaza ngaha ni bande nabahe tugiye kubona kuri ya fish ya Dunda na Buja FM. Ikibazo kicazizo kiri benshi cyane. Wowe baza yuko ari bande? Oya. Ndabavuze ndibaza ko ntiharagera. Ndibaza ko ku munsi wejo afishi gasoko no munsi amasaye ku mugoroba. Ndibaza ko ku munsi wejo tuzobabwira abantu bazori muri ico giteramo Dunda na Buja FM. Kujya mugenzi wanje je kubabwira Amipro turakeneye ko dukorana n'aba entreprise menshi cyane. Gushika ino saa ndibaza ko hari abantu bataratahura gukorana nibimenyesha makuru. Visibility. Ikintu cawe kugira gituwe gutera imbere cyane kwanza Amipro ni visibility. Komeye. Kubera ujya muntu akaza muri ico giteramo hazari wa maekra ariko aracisha ama publicité. MC ari hajya ariko aravuza kwanza abantu bari hajya bashobore gusponsoriza kino giteramo. Nanje nzobavuga. Mama we. Ndakwizeye. Yo umuntu azotanga sponsor. Tegerezwa kumuvuga. Nzomuvuga, nzomuririmba uyo muntu. Kandi ndazi kuzomuhamagara no kuri stage ashobore kuvuga ibivugwa bisanzwe. 10 minutes nzoguma ndamuvuga. Amikwera iki ama entreprise menshi cyane gushino saha ataruguruka novuga ati kugira ashobore gukorana n'ibintu kugira vyabo bishobore kumenyekana cyane. Ugasanga ariko ari doga ibintu byacu bimenyekana ugaca yumvira none habuze iki kugira ushobore gukorana n'ama company bajya bategura ibiteramo kubera bo biyumvira ati gukorana na babandi b'ama boss ngo niwo kwinjiza amafaranga. Ahubwo nasanzwe ikintu cyawe kugira ashobore kumenyekana cyane wa muntu wo hasi. Wa muntu wo hasi novuga ati wa wundi ashobora kugira umuntu ebana je nabonye ikinyogwa funa kanaka nashoboye kubona par exemple nk'ikintu muri rya sponsor reka tugerageze dushobore gukora kiye kintu. Reka ndakubwire rero iki kintu ushaka ndakivuge nivyo nshaka kumva. Abatwara ama entreprise menshi bo ngaha mu Burundi barifuza gushigikira mu biteramo bitandukanye bibera hano mu gihugu cy'u Burundi. N'uyo mutima barawufise. Ariko abajeje marketing benshi ngaha nibo babloka ama sponsor menshi ya hano mu gihugu cy'u Burundi yayo entreprise bakoreramo. Uti bayabloka gute? Jewe sijambere nsaba sponsor asanda maze nk'imyaka 5 usaba ama sponsor. Harabama hari n'abanyima batari no kunyima. Na projet bayikunze. Impamvu ni yahe? Impamvu ya mbere nuko kenshi bajeje marketing biragoye ko bagwa sponsor wewe asan mudasangira muticarana mutazinanye. Nubwo utegura evenement ishobora kubironka abantu 5,000. Reka ndaguha akarero ka hafi. Wonsigurira gute yuko ajya ama match dutegura twobura ama sponsor mu gihe ama stade yuzura kandi akugagwa. Kandi uyo muntu yatanze sponsor tumuha visibility kuva kuri affiche ya mbere gushika match yeze. Kandi aba artiste bose. Baje bajeje marketing nabo. Iyo wewe uri umuntu nka Hassan uje kubasaba sponsor barakubwiza ukuri. Deal mezuko. Turabona yuko utegura ibintu vyiza. Tugiye gwa sponsor turagusabira sponsor y'imiliyoni 5. Uremera yuko tujya 2 ugatwara 3. Age 2 million umva wewe mwe n'igiteramo akarorero. Uremera yuko ujya 2 tutware 3 canke uje 3 dutware 2 hama tuciruke mico kintu gihere kubera ubukene